Kw'igenekerezo rya 10 Munyono mwaka, Icegera ca kabiri c'umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyakubahwa Cyriaque NSHIMIRIMANA ari kumwe n'abashingamateka n'abakenguzamateka batowe mu ntara ya Ruyigi, yaragize urugendo mu makomine ya Nyabitsinda na Kinyinya yo muri iyo ntara kugira ngo yirabire aho ibikorwa vyo kubaka umugende w'amazi muri ako karere biteye. Nyakubahwa NSHIMIRIMANA yarashimye intambwe ivyo bikorwa biteye ko yongera arakengurukira leta kuri ivyo bikorwa iriko irarangura abicishije ku bushikiranganje bw'ubutare n'agataka n'igisata cabwo ahamer Agence de l'hydraulique et de l'assainissement en Milieu Rural kijejwe gukwiragiza amazi mu gihugu hagati. Kubijanye n'abubatse inzu imbere y'imetero zitatu uva kw'ibarabara rikuru ahaciye imiringoti itwara amazi, Icegera ca kabiri c'umukuru w'Inama Nkenguzamateka yabwiye ko bategerezwa kuzisambura kugira ngo bubahirize amategeko. Yongeye asaba abajejwe intwaro n'abakozi b'ishiramwe ahamer gufasha mu gutorera umuti w'ibibazo vya bene igihugu bari mu burere imiringoti icamwo. Mu buruko bwaheze twaragendeye kuba gikomeye cyane cyo gushikiriza amazi ikomine ya Nyabitsinda, komine ya Kinyinya. Ni kuba gikomeye cyane ku ntara kuko aya makomine yo mu kiyaya c'Ukumoso arimo amazi make cyane. Komine ya Kinyinya yo ikaza irushiriza. Turashima yuko igihugu kibujije mu bushikiranganje bw'abasore ntangaguvu butare n'agataka nabwo buciye ku gisata cabwo kijejwe kugiza amazi mu gihugu ahamer bagize umugambi gushikiriza amazi izi komine zibiri. Ni umugambi munini cyane wababa amafaranga y'amarundi umuriyaridi n'imiliyoni 800. Aho rero aya mazi twariko turagenzura ava muri komine ya Ruyigi aho bita Nyakabanda. Twaragendeye aho ayo mazi azova. Tubona ko ari amazi menshi ashobora gufasha cyane iki kiyaya. Kuko biko birakogwa kandi twabonye haba Kirungu amazi azoshika, haba Vumwe twumvikanye ikigega gisanzwe kihari yuko bagishiramwe amazi, bagezemwe amazi Vumwe baca baronka. Aha Kinyinya hari ikibazo c'ingene amazi azoshika ku bitaro, yazoshika mu ikambi, yazoshika aho bita Isanganiro na Shatanya. Turumvikanye yuko iki kigega kingaha hepfo bagihaye amazi, tubeka ko bagiha amazi, bagihaye amazi kizoza gishiki aho hose kibazo gizoje itora inyishu. Hagira nti rero urugendo twagize rubayengira akamaro kuko ibibazo abene igihugu bari badushikirije nka byose byatoye inyishu. Kandi nkuko nari nabivuze ntangura nuko bimwe bimwe barihuse. Kandi nibihute barundi sibo ubukene bafise bw'amazi bubageze habi. Twabibonye cyane cyane dushitse Kirungu yuko ari amatwiyo aca mu mbaraza z'abantu. Hanyuma twabonye mbere n'igikorwa kigoye aho twabonye amatwiyo aca mu nzu y'umuntu. Ico no uvuga tubajya bari neguru twanababwiye n'igihe twahaca ubwa mbere tugitangura kugendera umugende twarabibabwiye. Hari amatwiyo aca ahantu munsi y'imetero zitatu uvuye mu ibarabara. Ico kibanza ni kibanza rusangi sikibaza cy'umuntu. Bajya abantu baravogereye ibarabara. Burya gituma bakibarabara gasigaza imetero zitatu hirya no hino ni kugira ngo hace ibi bikorwa rusange by'abene igihugu bose. Bajya rero tukababwiye yuko ari kubomora. Ariko hari ikibazo giteza kwigwa neza. Ujya mu twabonye itwiyo zica mu nzu iwe. Mbere waja kurabwa sanga iyo nzu iri nyuma y'imetero zitatu zibarabara. Ni kibazo duca duha abo muri ahamer nabo na musante wa komine Nyabitsinda bacige ujya muntu bamutunganirize. Hasigaye abazi ko bose ko bari ku metero munsi y'imetero zitatu uva kwibarabara. Ntihagire ico baza kugoranako. Vyongeye no mu bikorwa c'amazi umuzibukiro n'ivyo uratangwa. Umugabo utangwa hehe? Utangwa hubatswe ibigega, utangwa hubatswe ziya nyubakwa zindi, mugabo haca amatwiyo nta muzibukiro utangwa. Amateka aratomoye kuri ico.
yaho rero nibaza yuko atahugorana bizobamwo kandi noneho nta nuwo uza kugorana kuko amazi nta muntu umwe yasumbye inguvu ushatse kuyatera yora kwivuna. Urugendo rw'uwo munsi rukaba rwarangiye ku nama Nyakubahwa NSHIMIRIMANA yagiranye n'abakozi bo mwishiramwe ahamere n'abariko bakurikirana ivyo bikorwa byo gutanga ayo mazi muri ayo makomine mu ntumbero yo kuganira ingene bigiye kubandanya.